Reka ndabaramutse bakunze bisamirizi Black FM mwebwe mwaduhisemwo uno mwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi acimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise igisata cabwo mu ntara, kandi ico gisata kizoheza kandi icerekane ibyavuye mu buryo bazoba baronkejwe. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme risaba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe na leta yiwe kwerekana urutonde rw'ivyo bazokorera abarundi, ni mu ntumbero yo kwerekana yuko hari impinduka nshasha abazaniye. Turaza kubabwira kandi muri ano makuru ayavugwa hanze y'igihugu, mu gihugu ca Afghanistani aho nyamugigima yaraye ibaye muri ico gihugu yahitanye abantu barenga amajana 8 mu buraruko bw'ico gihugu, ikaba kandi yakomerekeje abantu barenga amajana 2. Zinizo ngingo nkuru zigize ano makuru. Keve Sindayihebura ariko aratuma amajwi abashikira. Patrick Irakoze kuri mikro, ndabahaye ikaze mu idonido. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nkuko narimejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru, ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise igisata cabwo mu ntara, kandi ico gisata cyose hakerekanwa neza amafaranga azokoreshwa. Bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akavuga kandi ko ubushikiranganje butazokwerekana ivyo bwakoze mu ntara ushobora mbere no gufutwa. Evariste kandi akamenyesha kandi ko bigiye gutunganywa neza ku buryo abashinga amateka bazoheza bagakurikirana neza ibikorwa byose bizobera mu ntara. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Indongozi zagenwe n'izatowe zumve ko zitagiye gukora nk'indongozi zo mu bihe vyaheze. Ibintu ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise igisata cabwo mu ntara, kandi ico gisata bakerekana neza amahera azokoreshwa mu mwaka muri iyo ntara. Ubushikiranganje bwo bwose, nta bushikiranganje bukwiye kubaho ataco bukorera mu ntara. Mugabo kare hariho ubushikiranganje wamenga abene gihugu ntibabuzi mu ntara, mugabo rero siko bigiye kumera. Hazoba hari igisata c'ubushikiranganje cose mu ntara. Rero duce twumva yuko umushikiranganje wo mu bihe biheze ntazobasana n'umushikiranganje wo muri iki gihe, kuko murumva yuko ibikorwa bizobera mu ntara. Umushikiranganje atazoba yerekanye ivyo yakoze mu ntara, ubwo bushikiranganje ntaco babumara iyo ntara, bwopfuma bufutwa bukava. Nico tuba mwabonye dusa n'abagabanije ubushikiranganje, kuko ubusibiti samagaburama. Ubushikiranganje bujejwe gutunganya imigambi y'igihugu, hanyuma bisata biri mu ntara nivyo bijejwe gushira mu ngiro iyo migambi. N'amahera yahora akoreshwa urumva ko yagiye mu ntara. Hariho abahora bava mu ntara ngo bakurikiye amahera yabo yagiye i Bujumbura. Ubu sivyo. Abanyamakamba murafise muzamufisa yanyu, abanyabujumbura ayabo, Burunga muzamufisa yanyu, mubizi neza muti mu gisata c'uburimyi hazokora amahera nganuku, mu gisata kijejwe amagara y'abantu hazokora amahera nganuku muri iyi ntara yacu. Abashinga amateka mujejwe kuraba yuko ibikorwa vy'igihugu biriko birakorwa mu ntara yanyu mwatowemwo. Mutabikurikiranye bizotuma intara yanyu idatera imbere, hanyuma ikiringo giheza bene gihugu ntibazobongera. Tucavuga ko ataco mwamariye. No kuvuga yuko tugiye gutunganya neza ku buryo abashinga amateka bakurikirana neza ibikorwa by'ubushikiranganje bwose, hanyuma iyo babonye mu ntara wabo bitameze neza baheze baze batume ku mushikiranganje babimumenyeshe bati igisata cawe mu ntara wacu ntaco kiriko kirakora. Ntamenye muramatari ntaze yibaze ko agiye gukora nka buramatari w'ibihe vyaheze. Ubu n'umuhuza bikorwa mu bisata vyose vy'igihugu mu ntara arongoye. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme risaba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe na leta yiwe kwerekana urutonde rw'ivyo bazokorera abarundi, ni mu ntumbero yo kwerekana ko hari impinduka nshasha abazaniye. Faustin Ndikumana arongoye Parseme asigura avuga ko abarundi bamwiteze ko vyinshi vyofasha kugira ngo ingorane z'igitoro hamwe n'ibindi bibazo bihanze igihugu bishobore gutorerwa umuti. Faustin Ndikumana
arongoye ishirahamwe Parsem. Mwishana Parsem turatera kamo umushiranganje wa mbere mushasha na leta yiwe ko berekana programme bafitiye igihugu kugira bakure iki gihugu nyene muri aka kaga kirimo. Ni ngombwa rero imyaka ibiri isigaye kugira imanda ya mbere mukuru w'igihugu berekane ico bazoshikako uko abarundi bari babiteze ko vyinshi barayeko bova muri izi ngorane muri aya mananiza barimo. Kandi iyo programme ikerekana ibyo bazoshikako n'igipimo c'uko bazoba babishizeko. Haro reforme bavuga ko zishobora kuzirajaho izo reforme abarundi barazikeneye n'amahinduka mu ntwaro n'ibiki, ariko ramahinduka yerekana guhindura ubuzima bw'abarundi. Nimba ramahinduka mu ntwaro bamuza reforme umurundi akire kwamana imodoka amasaha n'amasaha imisi ngahe ku station atagitoro yigera ronka. Aya madovize yananiranye ibiciro iki ibintu byose umengo bisa n'ibitera biza birahagara ama service byerekane amahinduka. Aho yazoba yerekanye ico azanye gishasha n'ahandi ho bibandanije gutyo iyo leta ntacyo izobirikira amarira abanyagihugu. Iyo leta nshasha izoba yashinzwe na cane ko dushaka yuko ibihinduka bibonekera mu by'ubutunzi, mu ntwari ibereye, bijanye n'urwanya ibiturire, mu bijanye n'intwaro rusange, bijanye n'ubutungane hagati y'akazi na muntu, ndetse n'ibijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu. Vy'ukuri abarundi babone yuko batanguye kuva muri aka kaga barimo. Gukoresha akamashini nyemeza muguzi ngo birafasha umudandaza kugwanya ubusuma haba mu kudandaza eka mbere no ku gihugu. Ivyo nibivugwa na Ferdinand Nibitanga aserukira mu komiseri ajejwe ivyo gutoza amakori n'amatagisi mu kigo OBR. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuruno wa kabiri inyakanga, Ferdinand Nitunga amenyesha kandi ko kuva aho ako kamashini gatanguye gukoreshwa amakori yinjira muri leta amaze kwiyongera. Nayo ngo utazogakoresha hariho amategeko ategekanije kumuhana. Tega yompi Ferdinand Nitunga. Leta niba kashizeho abakozi abo bene bakiyumviriye barimvira no buhinga barabushiraho ni mu ntumbero yo guterera n'igihugu ko urishe ujya miliyoni n'amajana 5 ubundi buryo bwo guterera mu gihugu kandi aho kawiterereye ko kaje kamashini saho gutoza amakori gusa kari karafashe n'umudandaza nkuko mwavyumvise aratu umudandaza gwiwe amenye ngene ko ruragenda ku mwanya kandi aratukamenya katuma n'ubusuma bwahora bugirwa mu rudandaza gwiwe bugabanuka kuvuga uri umudandaza nk'akarero nobaha bikura dandaza kari kamashini karakwereka igihe mu bubiko bwawe idandaza kigire gihere karaguha ubutumwa abwira gati idandaza kigire gihere hamuja kurangura umva gaje wakingiye wa mudandaza ubwa mbere yuko yari kubona umukiriya aje ati makino kidandazwa hanyuma agashasanga ntacafise akabahomvye umukiriya aramufasha rero no gusuzuma ibidanazwa vyiwe igihe afise umukozi arashobora kuza akaramuka mashini zo yadandaje agashobora n'amahera bijanye bwabusuma rero bukwibwa n'abakozi avuga ko atadandaje agafata amakarato agaragara agapanga mu mangazini ibidanazwa vyagiye ivyo bishe bigabanuka kinga cyo bufasha umudandaza hanini buramufasha bw'abanyamatari yahora agiriranira n'ibigobere abadandaza bahora babeshegwa ugasanga nakavuga ko kino higuriri iwawe obere kazakoronga amakori giritiwe waradandaje kwa naka kandi ugasanga ivyo bintu urabitanako fagitire yanswe n'intoki ko rose ushobora kwandika udashaka agashira ko n'ifu yawe izina ryawe ayo mashaka cinaguriye kwa naka baza kugutoza ayo makori rero iyo fagitire ukabute fagitire si yiwanje mwakano kamashini gaca gatuma ayo matati adasubira kuhaba muca mwumva neza yuko kano kamashini ubona twafashe ko kogugwa bikaza gufasha igobere gusa karafasha n'umudandaza ukagura rero ntihugura ikoresho c'akazi kujya ugura imashini yindi ukoresha mu kazi kawe wanashaka igiciro ntikivuna baragerageje bagakora kamakori ana makori kariko yako kari kamakori kaba kazimvye gusuma kwazinga kuri ngaha mu Burundi akorerwa hanze navuga ati ko mwafashe ko abo gakoresha arabari hejuru miliyoni 25 ku mwaka ari ngingo yo mu itegeko rigenga amafaranga ritikoresha bivuga yuko udakoresha akamashini tuzogakoresha acahanishwa 100% y'ihadabu y'ikiguzi cy'ikintu yadandaje n'uwadandaje ikintu cy'ibihumbi 100 ukagidandaza utakoresha akamashini kandi ugafise baca bagucira ibihumbi 100 y'ihadabu ugacuriri
Murunani go mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB barashima ingingo y'umushikiranganje w'indero yafashe yo guhagarika ingingo yo kwimura abigisha mu bibanza abarimu bahora bakoreramwo yafashwe n'abayobozi b'indero mu ntara. Manuma Antoine arongoye urunani FENASEB avuga kandi ko igitigiri c'abamaze gusubizwa iwabo kikiri gito. Manuma agasaba ushikiranganje ibw'indero gutera intambwe kugira abatarasubizwaho bahora bakorera kubera agahembo gake baronka baheze basubizweyo. Tega yompi Manuma Antoine arongoye FENASEB. Bari barungitswe gukorera ahandi bakuwaho bahora mu myaka ya 2016 na 2017 baramaze gusubizwa iwabo. Ico gikorwa turagishima cyane kuko ari ikimenyetso kigaragaza ko umushikiranganje w'indero tanguye gushira mu ngiro ivyo yari yemereye abo bigisha. Babikorewe bagiye kwiruhutsa kuko bari babayeho mu buzima bugoye n'ingendo bagiye kabasaba uburyo bwinshi batagira. Ariko rero gitigiri c'abamaze gusubizwa iwabo kaba kikiri gito. Abagiye gusubira iyo barungitswe mu mwaka w'ishure ugiye kuza wa 2025 shiri wa 2026 bakaba bari mu mwiheburo mbere n'ubuzima bwabo bukaba bugiye kubandanya buhungabana bivuye mu ngendo ndende bafata kandi bigoye kwiyunguruza be n'ubuzima bubi bagiye gusubiramwo. Kiretse abava mu ntara baja mu zindi n'abagumijwe mu ntara canke mu makomine bari basanzwe bakoreramwo hari abadashobora gutaha. Umushikiranganje w'indero ntayobewe ko agahembo karoswa umwigisha dashobora kumubeshaho naho yoba ari mu rugiwe ndetse rero yarangaye. Arico gituma urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusubiye kumusaba gutera iyindi ntambwe ico kibazo kive mu nzira kuko kimaze imyaka myinshi. Ni umwanya mwiza wo kubikora kuko ngira haroswa akazi abigisha bashasha batari bake. Aba rero bakaba bosubizwa mu bibanza bivuyemwo bariko barasubizwa yo bavuye. Nayo kukijanye n'amanota yafatiwe ko ku kibazo cyo mu mwaka w'icenda Manuma Antoine avuga ko ayo manota ari make cyane. We abona ko bituma haba itituka ry'inyigisho mu Burundi. Subira mutege yompi Manuma Antoine arongoye FENASEB. Garako ayo manota ari make nimba muri ico kibazo babajijwe koko ivyo bize kuko hose tubona ari munsi ya 50 kwijana. Abana bazokunguruzwa badafise ubumenyi n'ubushobozi bukwiye kandi uko umunyeshuri agenda atera aje imbere mu mashure ariko usanga ivyigwa bigumye. Abana binjiye mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure nshingiro bari basanzwe bagumirwa mbere ugasanga ababandanije mu myaka ya kabiri ni bake. Hari n'abaheba umwaka utarahera ubuhoho bigiye kunyuka. Birashika bigisha bagafatwa nk'inkomoko y'ukuyoberwa kw'abaregwa mugabo hari aho biva bihengeri baba baraduganye navyo bikagaragazwa n'aya manota make mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda. Mbere birashika amashuri amwamwe y'inyuma y'ishure shingiro yegamiye amakomine akugara kubera abana bayarungitswemwo bagiye bahera nk'ifu y'imijira bivanye n'uko barungitswe mu bisata badafitiye ubumenyi n'ubushobozi bw'ibanze. Iyo umwana ahejeje amashuri y'inyuma y'ishure shingiro asabwa amanota arenga kure 50 kwijana mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza y'u Burundi. Kuduza kuri ayo manota umwana yinjiye mu ishure inyuma y'ishure shingiro niho kurema ariko umwigisha ntahabwa agaciro. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi tubona ko aya manota leta yaciriye ko kugira umwana yitwe ko yamenye mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda ikimenyetso c'itituka riguma ryiyongera ry'akanovera k'inyigisho kandi bituma ni vyinshi harimwo indinganizo z'ivyigwa zitameze neza, ubukene bw'abigisha, ugufata nabi abigisha, ibitigiri vy'umurengera mu mashure, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho n'ibindi. N'umushikiranganje aramaze kuvyemanga akatari gake. Uruhara runini rugaruka kuri leta kugire bitoregwe umuti. Manuma Antoine arongoye urunani FENASEB guhebera amakori abazoba bazanye ibikoresho no kuzobaronsa itongo kubavyifuza ni tumwe mu turusho tugiye kuzohabwa abagwiza mbuto mu ntumbero yo kubatera intege. Bivugwa na Nestor Ntahontuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi
hari mu nama yagishije abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Nobel Nahayo. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye amenyesha ko leta igiye kuronsa abagwiza mwimbu utwo turusho tujanye no kuriha inyungu mu kiringo kana aka umugwiza mwimbu azoba yatse ingurane muri banki bakaba bazobahebera ku bazoba bazanye ibikoresho ndetse n'amaraso mashasha y'ibitungwa hamwe n'imbuto. Yamara rero hari bisabwa ku uzoronsa utwo turusho. Ku bworozi bw'inka bizosaba ko ufise n'imiburiburi c'inka 200 ku ngurube bikazosabwa yuko bufise n'imiburiburi ingurube 500 ku mpene akazoba ari kuba n'imiburiburi ufise impene 100 ku nkwavu naho akazoba ari kuba n'imiburiburi ufise inkwavu 300. Iruhande y'ubwo burusho umugwiza mwimbu wese azovyifuza leta izomuronsa itongo ryo kurima. Ivyo vyose bizokogwa habanje kuba amasezerano hagati ya leta n'uwahawe utwo turusho. Mwomenya ko ahanini ayo masezerano azoba ahagaze ku kwerekana umwimbu wavuye. Tubutse yuko ino muri ko murumviriza Arisamirizi Black FM isamiranira kuri megahertz 94 n'ibice 9. Amakuru mu Kirundi turaheza mu kanya gatonyi tuyabandanirize ayavugwa hanze y'igihugu. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nyamugigima yaraye ibaye mu gihugu ca Afghanistan yahitanye abantu barenga 800 mu buraruko bw'ico gihugu nayo ibihumbi 2500 kaba aribo bahakomerekeye. Mu bihugu vya Ukraine n'Uburusiya naho havugwa ko hashobora gushikwa ku masezerano y'amahoro arama. Umukuru w'igihugu ca Ukraine agasabwa kutaja mu muryango w'ibihugu bihurikiye muri OTAN. Ino nkuru tuyikesha iradio y'abafaransa tuyibaze mugenzi wacu Nobel Nahayo. Iyo nyamugigima imaze guhitana abantu bagera ku 800 mu buseruko bw'igihugu ca Afghanistan. Ishirahamwe mpuzamakungu naryo rikaba ryemeye kubarira rekuye imiliyoni 5 z'amadolari yo kuja gufasha mu kugira bagire ubutabazi bwihuse muri ico gihugu. Iyo nyamugigima ikaba yapima magnitude yo ku rugero rwa 6 ikaba yarabandanije ku nshuro zishika kuri 5 zose. Ubuce bwageramiwe cyane akaba ari hari imisozi yitwa Nangar, Kunar na Lagam. Eka mbere ndetse n'imihana imwe bikaba bitagikunda yuko abatabazi bashikayo n'imodokari biturutse ku mabarabara yazibiwe n'ibihomoka vyabomaguwe biva mu misozi. Igitigiri c'abahitanywe bose hamwe na nyamugigima akaba ari 800 hamwe n'ibihumbi 2500 bakomeretse. Mu gihugu c'Uburusiya naho mu nama Trump aherutse kugirana yo kubonana n'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Putin baganira ku bijanye no guhagarika intambara. Twibukanye ko Donald Trump yaheruka kugiranira inama n'umukuru w'igihugu ca Ukraine ari kumwe n'abategetsi benshi n'abakuru b'ibihugu bo mu bihugu vya Buraya. Donald Trump akaba yarahakaniye igihugu ca Ukraine kuja mu muryango ujejwe ivyo gutabarana wa OTAN bikazotuma amasezerano y'amahoro arama ashobora kugerwako. Intumwa nayo idasanzwe y'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin akaba yavuze ko Putin yemeye gutanga umwizero w'amahoro n'umutekano ku gihugu ca Ukraine. Iyo akaba ari intambwe ikomeye igihugu c'Uburusiya na Ukraine biriko biratera mu bijanye no guhagarika intambara hagati y'ivyo bihugu. Nino kuri no nkuru dusozereye ko amakuru twariko turabashikiriza ariko imbere yuko ndabike banura makuru yarayagize. Ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise igisata cabwo mu ntara kandi ico gisata cyose hazokwerekanwa neza amafaranga azokoreshwa. Nayo ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme risaba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe na leta yiwe kwerekana urutonde rw'ivyo bazokorera abarundi ni mu ntumbero yo kwerekana ko hari impinduka nshasha abazaniye. Mwavyumvise kandi murano aho mu runani rwo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB Burundi bashima ingingo y'umushikiranganje w'indero yafashe yo guhagarika ingingo yo kwimura abigisha mu bibanza abarimu bahora bakoreramo yafashwe n'abayobozi b'indero mu ntara.
nayo ayavugwa hanze y'igihugu mwavyumvise aho abantu amajana 8 aribo baraye bahitanywe na nyamugigima yaraye ibereye mu gihugu ca Afghanistan nayo ibihumbi 2 bakaba barahakomerekeye. Haniho dusoze rero amakuru twariko turabashikiriza. Nshimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Nshimire kandi Keve Sindayihebura yariko aratuma amajwi abashikira. Reka kandi nshimire uruganda rwo kumenyesha amakuru rw'isamirizi Black FM rwa yatororokanije. Patrick Irakoze nariko ndayabashikiriza. Ndabikebanuye mubandanye kugira ibihe byiza n'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura.